aha ariko arakira. Aha kwa Mungu azoba yakize neza nta kanwa kamwe gasigaye ngaha. Darafise amafoto twagiye dufotora akiza, amaguru yiwe aguma avamwe amazi ari nyama gusa, ku buryo naramuravye nkimukubita amaso numva amarira menshi, numva ndababaye, numva nuzuye agahinda aho sari bikomere. Mugabo urabona ko yamaze gutangura kuma hano, azigaye utuntu dukeya turimwe amashira ngaha. Aha ni gitangaza gikomeye, dukomere Imana amashi. Kuwa Mungu aha uzogaruka nta kantu na kamwe gasigayemwo, urabona humye. Kandi hari ndafise amafoto hano nzoyabereka amafoto yuko twamusengeye ubwa mbere ameze, nuko twamusengeye ubwa kabiri ameze, nuko ameze ubu, nuko azoba ameze. Urabona ko Imana ya repentance iri mu kazi iriko irakora ibikorwa. Haleluya. Uciye uraba rero uko ameze ubu nuko kuntu yari ameze ngaha, Imana ya repentance iri mu kazi kweli. Kuva kwa kangaye kwa kabiri, kuva kwa kabiri honyene, kuva mardi indwi imwe yonyene ukuguru ko ari kumeze uko, hakagera uyu munsi hameze uko, nuko mutariko murahabona neza. Urabona ko humye. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Pastor nafise umuntu utumwe akantu gatoya bavuga ngo mumvugire Imana irera, bararoga ikarogora, bagatega igategura. Yesu nashimwe. Amen. Ndanezerewe cyane nuko nsubiye guhagarara ngaho imbere y'ishengero, nibutse ko mwiyo ndwi iheze nari nabaye umuntu nyene napfuye. Ahamagaze ngaha umunsi wa kabiri, abambona babona yuko ndi mamatona, ariko cyari kibiribiri gusa, umutima wari wagiye. Pasiteri wacu Imana imuhezagire cyane, Imana imuhezagire rwose, imwongera amavuta. Nari nibereye nicare ngaho numva nyene umutima uransiga, ariko nari naje ku munsi wa gatandatu yarinduhije cyane. Ndanezerewe kuba ntabaye umupfakazi. Satani yari yashatse ko mba umupfakazi. Umugabo yari yagiye kwihasida, ariko Imana irabikora cyane, baranyankira kwinjira. Mugabo numva Imana imbwiye ngo erega si ngombwa kubone mu maso, nimugome mumwitegereza ngo natabona mu maso ngo ntabwo muzokira, pfa kuvuga umutwaro wanyu gusa azowumva. Cyataba telefone yanjye arayisengera, ambwira ati mamatoni tekana, umugabo wawe ntagirane naja. Ku munsi wa Mungu rero Imana imuhezagire ko Imana yaciye imwereka yuko urupfu ruri hafi yanje. Yantumye ko kugira ngo asengere, naho nyine biragorana. Ku munsi wa kabiri ndi ngaho ndabaza nti mbega uriya muntu asengera ari hariya asengera abakobwa agira iki, ngo ari we wese cyandagenda. Imana yakoze, vuga Imana yakoze. Imana yankoreye nuko naragwaye, barambwira yuko bansengeye kuva saa 3 gushika isaha 11 z'umugoroba. Ndanezerewe rero kubona mpagaze imbere yanyu nkomeye. Ubu urabona yuko nsa neza nuko nari nahindutse. Imana iguhezagire. Imana ihabwe icubahiro cyane. Umunota ari gice waheze. Twaramusengeye umwanya munini, yari ngaha yicaye hajya ari dimanche ku mugoroba, cyane ndamuhamagara nti ingo hano, ingo dusenge kwa kabiri uzozana tumusengere. Kuva mu gitondo saa 3 kugera ku mugoroba turiko turamusengera. Yaravye nta muzima nta mubiri, ariko repentance waje hageze. Dukomere Imana amashyi kubwa repentance. Haleluya. Amen. Amashyi Imana yo mwitya. Jewe mpagaze ngaho nza gushimira Imana ikizi Imana yankoreye. Ubu simba nkiri muzima, imba narapfuye. Mu ndwi yahera jewe nafashwe ndi muhira ku munsi wa gatatu. Ndi muhira mfise umwana, hazi ikintu mu maso kiramuha nkuku, ubwenge buce baragenda. Ndagumuko burya sinzi kuru nishituye, cyasi nishitura ntavuga, atana kimwe noshobora kuvuga meze uko nyene. Abantu bose duhura bakandamutsa bakabura na kimwe. Umvugishije akibaza ko ndamugaye. Niho rero kuwa gatatu ku mugoroba naciye nza ngaha
baransengera, basengeye ndataha ntavuga, ndaryama ntavuga, cangaruka ngaha muri burakeye kandi turasenga, canza sinamenya n'ukuntu nagiye banjanye hariya mu cyumba, nisanutse ndi mu cyumba. Ku munsi wa gatanu ngaruka gusenga muga navuze, burya ngarutse gusenga ndataha, shitse muhira ndayaga n'abana tangorane fise, ubugira kandi nagiye kwishitura ngeze ngaha ku rushengero. Nukuri abakozi b'Imana, abasenzi, Imana ibahezagire, ibongereza amavuta, ibahe n'ibyo muzorya byose byiza, Imana ibahezagire, nukuri mwarakoze, abumvise gushima kwanje Imana. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanje mpagaze ngaha ngomba nshimira Imana. Bwa mbere na mbere ngomba mashimira abakozi ba hano. Paseri ndamushimiye cyane. Yarambaye hafi, n'abasenzi ngaha barambaye hafi. Jewe ku munsi wa kabiri nazanye umwana agwaye amaguru. Uku kuguru ntivyakunda ko ndanakwishira ko nkuko sinamuterura. Gira muhindukize. Nta nubwo nari namumenye. Aha ariko arakira. Aha kwa Mungu azoba yakize neza, nta kanwa kamwe gasigaye ngaha. Darasa amafoto twagiye dufotora akiza, amaguru yiwe yaguma avamwe amazi ari nyama gusa, ku buryo naramuravye nkimukubita amaso numva amarira ari menshi, numva ndababaye, numva nuzuye agahinda, aho sari bikomera, aho sari bikomere. Mugabo urabona ko yamaze gutangura kuma hano, azigaye utuntu dukeya turimwe amashira ngaha. Aha nigitangaza gikomeye, dukomere Imana amashi. Kuwa Mungu aha uzogaruka nta kantu na kamwe gasigayemwo, urabona humye kandi hari ndafise amafoto hano nzoyabereka amafoto yuko twamusengeye ubwa mbere ameze, nuko twamusengeye ubwa kabiri ameze, nuko ameze ubu, nuko azoba ameze. Urabona ko Imana ya repentance iri mu kazi iriko irakora ibikorwa. Haleluya. Uciye uraba rero uko ameze ubu nuko kuntu yari ameze ngaha, Imana ya repentance iri mu kazi kweli. Kuva kwa kangaye kwa kabiri, kuva kuwa kabiri honyene, kuva mardi indwi imwe yonyene ukuguru ko ari kumeze uko, hakagera uyu munsi hameze uko, nuko mutariko murahabona neza. Urabona ko humye. Asigaye utu twonyene dukeya, utu natwo kuwa Mungu twose tuzoba twaheze, nta kantu na kamwe gasigaye. Tubwire uko byaje nuko byatanguye. Uko byatanguye haje akantu kagahere kamwe honyene, hanyuma gaca kaguma kamena utuzi tugiye hamwe, haca haguma haguka, ariko hari hafashe ukuguru kumwe rero koko kurakira. Ndagenda kwa muganga baramutera ishinge nyinshi cyane, kuratora mitende. Aho rero ahakorokera utuzi haca hatuta, hagaca havamwo akandi gasebe, kandi amazi yava mu mubiri nyene. Yego, amazi yava mu mubiri, yagumarira ku isegonda ku munota, yabaramarira gusa. Yego. Hama rero je numva nkengurukiye Imana cyane, Mana byimva mutima. Jewe naridushe, uyu mwana amaze imyaka 3 n'amezi 6, mu myaka 3 yose yarabigwaye, ariko ubu numva shimira Imana. Nyina yarira n'umwana akarira, bose bakarira rimwe. Imana ishimwe, dukomere Imana amashyi menshi cyane.